Murakoze imbere yuko nja ku kibazo nyezina nagomba nibutse abariko baradukurikirana murazi yuko umwaka uza igihugu cimirije urubanza rukomeye urubanza rw'itora ry'umukuru w'igihugu. Imbere yuko rero hajaho imigwi ya sesi habanza kujaho imigwi ya sepi. Imigwi ya sepi rero yaragiyeho nayo nyene imbere yuko itangura amabanga ikibanza kurahira hama ikigishwa. Ubu naho rero hari haramukuwe yuko imigwi sesi nayo irahira imbere yuko itangura amabanga. Rero niwo mugigwa wakozwe uyu munsi kandi nagira nabamenyesha bariko baratwumviriza iki gikorwa gikorewe ngaha mu ntara ya Bujumbura kiriko kibera mu ntara ya Butanyerera, kiriko kibera mu ntara ya Burunga, kiriko kibera no mu ntara ya Gitega na Buhumuza. Imbere yuko rero abari mu migwi y'abaseni ku rwego rw'igihugu, y'abasepi ku rwego rw'intara, y'abanasesi ku rwego rwa komine, imbere yuko ija mu mabanga ibanza kurahira. Niko itegeko ribivuga, nico gikorwa gikoretse. Mugabo rero ko babivuga mu Kirundi umuntu abutangije adafise ntiboshobora nabo kuja gukora canke kwigisha abandi batarigishwa. Nico gituma umugigwa wo kurahira uheze ubu nyene abari mu bisesi baca batangura gukurikirana inyigisho. Izo nyigisho nazo si zindi ni inyigisho zijanye n'ingene amatora aringanizwa, ingene ibyavuye mu matora biharugwa, n'ingene ivyavuyemwo bishikirizwa. Nico gikorwa rero gica gikurikira kijanye n'inyigisho z'aba basesi bahejeje kurahira. Les membres de la CCI dans la province de Bujumbura, je viens de procéder à la prestation de serment devant vous et devant la CCI et la société civile. Quelle est la formation qu'ils vont bénéficier par rapport? Merci pour la question, mais avant d'aller tout droit au but, je vais faire un petit rappel. Comme vous le savez, l'année prochaine, il y a un événement national très important qui est l'organisation de l'élection présidentielle. Avant alors d'entrer en fonction, que ce soit les membres de la CENI au niveau national, ils doivent prêter serment. Les membres de la CEPI prêtent serment et les membres aussi de la CECI prêtent serment devant l'institution hiérarchiquement supérieure. Aujourd'hui, c'était l'occasion des membres de CECI de prêter serment devant les CEPI. En fait, les membres de la CENI, c'était à titre d'observation et les autres étaient des invités. La loi précise qu'avant d'entrer en fonction, toutes ces structures décentralisées de la CENI doivent prêter serment. C'est l'événement qui vient de se passer aujourd'hui et je tiens à vous informer que cette activité se fait dans toutes les provinces du pays, à Burunga, à Gitega, à Buhumuza, même à Gitega, comme ça vient de se passer ici à Bujumbura. Juste après la prestation de serment, il va y avoir une formation sur l'organisation des scrutins depuis l'enrôlement des électeurs jusqu'à l'organisation des scrutins et à la proclamation des résultats. Donc l'activité qui va suivre, ça concerne la formation des membres de CECI. Merci beaucoup.